Bega tuvuze ngo umuntu yarahamagawe bisigura iki? Imana yatuzi twese ngantuza ku isi parazara oya Imana ibizi uyu muntu ibizi ico yamuteguriye ibizi ko nihazogera igihe ikagukoresha mugabo biva ku mumwe wese kwemera uwo muhamagaro canke kuwanga guhamagarwa bigarukira kuri 5 ministries amahanga 5 ajya tuzi pasteur evangeliste enseignant prophète apôtre umukizwa wese yake yakakizwa mwizo zitano arafise imwe cange zibiri abantu nibo bakwita siwe wiyita watawe Imana nisiga amafuta abantu bo muri eglise gusa isiga twese no ari ku kamera nawe Imana iramuha amafuta yayo iyo muhamagara but still operating within the 5 domains. Kirageje kubumva n'udandaza itomati Of course yarahamagawe n'udandaza itomati nasho kuvuga ubutumwa. In fact uyadandaza itomati arahura n'abantu benshi gusumana pasteur wataho uriya mukove yagira muri bisi mumusahura n'abantu bane yafise umuhamagaro w'ubuvangeliste aho narasho kuvuga ubutumwa abantu bakabumva. None tuvuge ko bose bahamagawe ubwo ntiharimo abihamagaye biga hari umuntu yambara amayo ya Lionel Messi oya nitwovuga ko bose bahamagawe kubera ko nkuko Pastor Makaka yakarabivuga hariho Imana ya specific iravuga yuko hariho bamwe yahamagaye muri 5 ministères rero birashobora gushika umuntu akavuga ko Imana umuhamagaye itamuhamagaye. People they see pastors as superstars babona abapastori nk'aba eho batagwa mu ntege nke canke batageragezwa ndashaka mube sincere mugamutubwire by'ukuri mwakoreye Imana mukiri bato ndashaka mutubwire tego mwahuye nayo mutararongora. Yesashime cyane turabaramukije abakunzi ikiganiro tuvyifatemo gute. Ico kiganiro mwakimenyereye ni ikiganiro cishura ibibazo abatari bake bibaza mu kibano aho no munsi tugiye kuyaga kuri teme idasanzwe tubasabe vraiment mugume hafi yacu tugiye kuyaga imitego umuntu akorera Imana ataragira mariage ahura nayo n'uburyo ashobora gusimba iyo mitego. Rero tufise abatumire badasanzwe reka nabasaba bidondora duhere hariya kuri pasteur. Jewe nitwa Jean-Claude Makaka ndumushumba pasteur ego ndubatse sabana kira birakwiye batari banga mumaze imyaka ingana mu gikorwa c'Imana. Uyu mwaka ndakwiza imyaka 14 basize amavuta y'ubupastori mugabo nivuga ko igikorwa c'Imana gitanguye kuva nk'ijijwe ari mfise imyaka 27 kugera ku myaka 28 niho naciye ntangura kuvuga ubutumwa kuja muri evangelisation bange mu diakoni donc byabaye ibintu binyaruka bisanzwe abantu byo mu bibango banza kurindira mugabo jewe sinzi Imana yabiteguye guco naciye ninjira mu muhamagaro ubwo nyene ntangwa gukorera Imana kuri cyane mu kuvuga ivuga butumwa evangelisation amakurazade prédication ministère yego ni iteka twagitewe uko twakiriye pasteur Makaka arongoye Campus Eglise turase n'undi ngamutumire tusabe idondore. Nitwa Baluku Geoffrey benshi bazi nka Pastor Jeff nda ministering hariya kuri CLM ndi pastor w'abajene kuri CLM yego muri CLM nubatse kandi yego ndubase n'umukenyezi wanje mwiza cyane gose yego uravuga ikirundi bugere ndagerageza amen turase n'undi ngamukozi w'Imana tumusabe nawe idondore. Yego nitwa Habimana Jibril nkaba bwa mbere nkorera ngaha ndongera ikiganiro c'amasengesho hama nkaba ndumwe mu barongozi b'ishengero yitwa Generation du Christ Espoir du Heaven dukorera mu Kinanira. Watanga gukorera Imana byari ndaza kuje natanguye gukorera Imana nakije muri 2008 2009 nari natangiye kuvuga ivuga butumwa ruguru nikora yego umva umwakumwe wetse. Pastor Jeff umaze igihe kingana gute mu gikorwa c'Imana? Jewe narakijije mfise imyaka 15 kuva ubu gushika ubu
ibi kuha ibyubahiro pastori singi reverend iki nabironse imyaka 13 years ago, so I'm a reverend. Well, if you've done the math, I don't know, I can't put a 13 years or 15? So I got officially ordained 2018. Well, how many years ago? But from kuva miaka 15 the queue, when I got born again, I began preaching the gospel and ministering in youth groups in church, different responsibilities. So I cannot put a timeline to that. Yeah. Abo ni batumire dufite no munsi kandi niza ko mugiye kwakira ibintu bidasanzwe. Rero tuma tuje midonido cy'ikiganiro cacu. Umutwe jambo mwumvise, ariko imbere ko tuvuga umutwe jambo dafite akabazo shaka kubaza. Bega tuvuze ngo umuntu yarahamagawe bisigura iki? Kuko turafite abajene ararara karota abona avuga ubutumwa agaca atangura ishengero, cyangwa akaja mu rushengero agahabwa ubuvugisho agaca atangura ishengero. None dufate ku muhamagaro ni profesi umuntu ahabwa, ni ikintu arota, ni iki? Pasteur Makaka. Cyo ndavuga yuko umuhamagaro ubwa mbere kungene abantu babona umuntu ariko arakora, babona umuntu ariko arakora igikorwa c'Imana muri ziya ministere ko ari zitanu. Kenshi bacavuga ati ni umuhamagaro kandi ni igikorwa c'Imana. Mugabo uko no yivuga byo mvuga ko ari ingabire Imana yahaye isi, yahaye n'urushengero rwayo, hama ikabizi neza umumu wese ingabire yamushizemo, hama akagera igihe rero iyo ngabire igaragara canke umwanya wo gukora muri iryo bango ushika. Ico gihe rero niho urushengero abakozi b'Imana bandi baza bagaca bagaragaza uwo muhamagaro imbere y'abandi, haciye umuntu yahawe ingabire y'ibango hama bakamusengera. Je nibaza ko ariho sinuba ko ariho hatangura appel canke muhamagaro, nibaza ko ariho musi usigwa amavuta. Mugabo umuhamagaro waje kuva kera, kuva Imana ikuzi uri umwana, hama ikaguforma. Hari abaforma muri eglise, abantu bagira ibako ryo gukurira muri eglise, abandi baforme mw'ishamba, abandi baforme Gisagara muhira. Imana ndikusukubera utari mu rusengero yuko itorika yagutegura. Umva hagera igihe rero ikavuga ati umwanya urageze, wenda gukeneye ku gikorwa nateguye. Je niko definisa umuhamagaro. Umuntu arawuvukana mugabo abantu bakawushingira intahe cyane gose, kuko Imana yatuzi twese gantuza ku isi parazari ntushika gucobonye. Oya, Imana ibizi uyu muntu, ibizi camuteguriye, ibizi ko nihazogera igihe ikagukoresha. Mugabo biva ku mumwe wese kwemera uwo muhamagaro cyane kuwanga. Mugabo Imana ntazaririmwo, nta bintu byabaye ngo yinjiye. Oya, ni igikorwa gikomeye korera Imana. Ntitwiyangaje, nibiduhamagara tufa tukiri bato. Hanyuma wiravye nka Timoteyo, Pawulo aravuga ati umuhamagaro waronse, ingabire waronse, nije naje kuyigusengera ndakurambika ibiganza. Mugabo ni mama wawe na gramere wawe bakwigishije kuva uri muto, baguha kwizera. Donc Imana yatanguye kumukorera, yatanguye kumutegura kuva muhira, kuva abavyeyi bamwigisha. Ama Pawulo yaje kugaragaza umuhamagaro uri kuri we mu kumusengera. Mugabo ingabire yari muri we deja. Pastor Jeff, akabazo k'amatsiko, est-ce que guhamagagwa bigarukira kuri 5 ministries amahanga atanu ajya tuzi: pasteur, évangéliste, enseignant, prophète, apôtre? Nibaza umuntu wese akiyakakiza, Imana ifise kitu twita spiritual gift umuntu wese, everyone. So depending kuri assignment Imana yakuhaye, niyo muhamagaro uduga kavuga njewe iyo niyo specific calling ndakwaye. But umukizwa wese yakakizwa mwizo zitanu
arafise imwe canke zibiri. But ikindi kintu abantu bihenza, Imana nayo arashobora gukoresha in a particular situation akeneye umuprofete ya masaha akakuha aya mafuta yo muprofete kavuga vuga prophetically, but it doesn't mean that niyo main office yiwawe. Iyo situation required a prophetic voice watahuye, but ni wewe utegeza kuraba patterns patterns ze wanje zirakonfaminga, kandi wabonye kenshi abantu nibo bakwita si wewe wiyita watahuye. Winso kuvuga Pastor Makaka, you operate in the apostolic umuntu bakuraba indani, but kenshi umuntu aragira prophetic utterances rimwe kubera ni tita arayikunda akayiciraho akayambara, but there has to be confirmation of several things. Kandi kenshi tubiraba muri church leadership, but naho ndashobora kubwira no muri business there's a prophetic utterance. Imana nisiga amafuta abantu bo muri eglise gusa, isiga twese no ari ku kamera nawe Imana iramuha amafuta yayo iyo muhamagara, but still operating within the 5 domains. Yes, so umuntu wese yakiwa akakiza yisanga ngaha. Hariho abandi nibigisha nibatabizi wisanga. It's very simple actually. I don't know why to get make sense. Wisanga munsi yose ni usigura ibintu abantu bakabitahura. Wowe uri mwigisha. Wisanga munsi wabonye umuntu kamwe wewe nabonye akazoza kiwawe. Utagize uku nuku bizogenda uku nuku. So that is also a prophet. Usanga umuntu afise care y'abantu. We can see ribazana kanaka ari he yagwaye tugene tumurara. That's a pastoral touching. Of course twabizane muri eglise, that's when we give them pastor, prophet, something like that. But everyone who has accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, God has given them that gift. But now the gift needs to be practiced and taken to another level. Then the pastors say, mjenewe change we mama turabona hari ikintu twabonye, then niho biri abiganza kwa farming what is already within you. Gerageje kubumva n'udandaza itomati, of course yarahamagawe n'udandaza itomati nasho kuvuga ubutumwa. In fact uyadandaza itomati arahura n'abantu benshi gusumana pastor wataho uriya mu conveyor yagira muri bisi mu musahura n'abantu bane yafise umuhamagaro w'ubuvangelist aho narasho kuvuga ubutumwa abantu bakabumva. Ego so shishaka tubilimite muri 4 words. Wabonye no muri Bibiliya the first man to be anointed yari mu arts craftsman umubazi yari umubazi. So God does not limit his anointing and his calling to the pastors. Of course kubera ntwewe turabivuga cyane, it looks like nibi wacu twenyene, but it's for everyone. Yeah. Umba rero ariko adukurikira yuko muhamagaro so kuri podium gusa. Hajya hose uri kwishuri hajya ukorera menya kuri ko koreka ko muhamagaro wahamagariwe. Ego. Ndabivuga ngo twakijijwe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa byiza yateguye kugira ngo tugende. Reka ndogera kandi but hariho n'abandi the Levites Imana ekuramwe ikavuga wewe ngo gaho we mwigisha w'ijambo. We are to teach the ministers akazi ko pastori cyangwa apoto no kwigisha for the work of the ministry. Wataho tumeze nk'abakoci turakoca ogende ukubite umupira neza, but iyi minsi tusigaye bashaka tuba ba pastori be apostle akazi ke wacu no kwigisha. You want us to take care of the sick. Njo ubona muri Bibiliya Paul yaravuze twebwe twigisha ijambo abadikoni bagira iki bagira akazi kiwabo. So does that make sense? So you can be separated within the 4 walls for the sake of the teaching, empowering the church. Ego murashobora kongeraho please add more. Yashaka kongeraho ikintu hariho gukorera Imana, hariho icyo bita service muri eglise, no diakoni burya ni service, hariho ibyo turavuga vya gifts vya don, kuko Imana nayo ntikora desordre. Ego dushobora kuza gutangura ikintu muri eglise kitanditse dukorera kuri Bibiliya. Kenshi bakwenda kwerekana
muri Korinto igice ca mbere aho apana mu gice ca mbere muri Korinto ba mbere berekana zirya gifts icenda mugabo hariho n'izindi dusanga mu Efeso aho bashamo nka direction moderation amagifts amadoyo ya liberalité y'utanga atari muri zijya uziharuye hamwe uziharuye icarimwe zose zashika 10 na zingahe izo zose ziranditse bishobora kuvuga yuko eske hari izindi ziyongeramo hari izindi ziza nk'ubu turi muri media ico gihe nta ma media ariho ashobora kuba hari izindi ngabire zaje izindi gifts zaje izindi dons zaje mu nyuma kongera ku gikorwa c'Imana izo zose ni mwe muri zitanga byose ni gukorera Imana muga hariho y'amabango atanu cyo ministeri nange no gukorera Imana service mugabo kwera akomeye ari amabango akomeye Paulo yarinze kuyasigura avuga ati naya ntimwongereko naya atanu arona avuga ko arane yuko enseignant docteur ari bamwe naya atanu ntimwongereko kandi nimukuremwo kuba umu apotre biracarimo amadeba uvuga ati eske niba rya 12 gusa canke ko Paulo yagiyemwo Barnaba bose bakajamo atari among the 12 birashoboka yuko Imana yibandanije zonge nje navyo njamo muga ndazi ko apotre bariho umu prophet hariho nk'amayigize atavyemera yuko vyaraheze ijambo twarifise none mu yakuba ko ibindi mvuga n'ibindi cyo byose biranditswe rero ifoge ya difference entre umuntu ariko akorera muri ry'abango n'ufise amadon n'amadon bien que ajya ama ministère y'amadon nayo nyene nange n'amadon Imana yahaye Eglise mugabo ajyanye urabona ko Paul yarinze kuyasigura neza avuga ati anye hariho imposition de main ayanye ushaka kuyajamo batanize gusiga amavuta batagusengeye batabwiye Eglise Saint-Esprit abwiye Eglise ati nshira iruhande mettez-moi à part aba anye ahico nyanda batume muga nkuko Pastor Jeff abivuze twese tuvukana gift twese turafise gift muri twebwe kandi byatangwa no Ancien Testament gasanga Imana yaguhaye ikintu cyo gukora kandi uyikora neza abantu bakavuga ati wow cya muntu arazi iki kintu rero iyo utabibonye nkama ngo uze gukorera Imana usaba wicaye muri Eglise umurindira ugasanga gukorera hanze business muri societe muri communauté gasanga ndiko kuvuga amajambo mu manza muga muri Eglise utigera wigisha gasanga nk'ivyo ifo kubibona Jibril none tuvuge ko bose bahamagawe ubwo ntiharimo abihamagaye nga hari umuntu yambara amayo ya Lionel Messi rero abajene ngaho tubaheze ko bose bahamagawe oya nitwovuga ko bose bahamagawe kubera ko nkuko Pastor Makaka yakarabivuga hariho Imana ya specifique iravuga yuko hariho bamwe yahamagaye muri 5 ministères mugabo nkuko na Pastor Jeff yakarabivuga harabo aba 5 ministères ni mwandi majambo novuga ko ari aba leader Imana yashizeho pour un travail iri spécifique rero birashobora gushika umuntu akavuga ko Imana umuhamagaye itamuhamagaye umenya gute uko ari ubwati jewe nahamagawe umugabo ishenga hagaca yugara nivyo bariko baravuga kenshi abantu bavuga bumva nkuko Jeff aravuga yumvise Imana imubwiye ikintu par exemple yakumva ijwi ry'Imana akaca avuga ngo ndi prophète kumbe icyo atazi ni ikintu kimwe nuko yarakwiye kwicara akabanza agategurwa akabanza bigafata umwanya bikaba prouvé n'abantu Imana akaraba si biciye ijambo ry'Imana rivuga iki kuri calling yiwanje ikintu cyambigira kabiri eske Imana yaravuganye na jewe eske hariho abankuriye imbere bariko baraprovision nkora kenshi rero benshi rero baritwara kandi Imana itabahamagaye cyangwa gasanga Imana yaravuganye nawe mugabo ariko arihuta arivyo bica bivamo ivyo bintu byuko usanga hariho imihamagaro yadashwe cyangwa yapfiriye mu nzira rero yatageze sinovuga rero yuko hariho abihamagara kuko hari abo usanga Imana yaramamagaye by'ukuri
mugabo ugasanga yashatse gusiga Imana, yashatse kugenda igihe kitaragera. Rero agiye kitaragera arigiye kusanga yakoze amakosa menshi akirutuva yarengewe, ntibigikunda yuko abandanya. Rero kenshi bavuga ngo umuntu yarihamagaye, mugabo kenshi bitangurana n'umuhamagara Imana yashyize muri wewe, n'uwo muri Imana ikirashira muri wewe. Wumva kutemera gufashwa n'abantu, kutemera gushirwa ku murongo n'abamukuriye, kutemera kwemera kwigishwa, nibyo bituma abantu bamuravuga uyu muntu yarihamagaye, kubera ko ivyo ariko arakora modele ayifise he, ninde ikitegereza afise agikura he. Nibaza ko ngaho bo hari umuntu avuga ati je nzotatona je muri protocole je mu ivuga butuma je gusa ntoye none uwo muntu nawe by'ukuri yobandanya muri iyo nzira yo gutatona canke yobanza akarindira gushika umwungere yamureze abonye ico ashoboye. Je ico novuga yuko uri mwishengero ni vyiza, uri mwishengero ni vyiza kubera ko naho utatona abari abantu bariko baragukurikirana, abapasiteri barakuraba, abo mugenda barakuraba, nkuko bariko barabivuga. Umuntu yiyadikije avuze ngo ni prophète, ikintu cyambere je ndabanza kumubaza eske muri wewe hariyo témoignage by'ukuri ko Imana yagwamugeye prophète, ukaba muri wewe atatémoignage ufise, banza ushire ku ruhande. Kigira kabiri, eske eske abagukuriye ngumara bivuga abagukuriye abo muri église, eske barabona ko ivyo bintu hari ivyama byavyo, biko biragaragara yuko by'ukuri uhamagariwe ico kintu. Uko nimba warahamagara ico kintu biratubwira muri Actes des Apôtres, inkuru ya Saul ariwe Paulo, Imana yavuze ngo mushire ku ruhande Paulo na Barnaba, kikubongiye ko bagiye gukora. Kubera iki? Kora ko nivyo Imana yarabivuze, mugabo bari bamaze igihe kininiya ngo bariko barasenga kandi bariko baranakora. Rero nibaza yuko ico bavuze yuko umuntu agiye gukorera Imana atatona, ese ndabita gutatona ni nagume muri église uko bitwa war gutatona. Imana ni turongora, birivuga ngo turongora mu Imana, mu Imana ariko usanga gutwaya ariko kinai karakora muri wewe. Par exemple gutwaya nko muri protocole kugira ngo ucishe bugufi, agutwaye gukubura muri église kugira ngo orgueil igende, mugabo Imana ikiragutegurira peut-être kuzoba umurongozi muri izo 5 ministères. Pastor Jeff barabidogera yuko podium muyigungana kuyigungana akicaraje ati jarangaburiye pasteur mugabo harageze naje nambise mvuge none mumenya ryari ko umuntu hageze ko atangura kuja imbere y'abantu ngo barongora vuga ijambo. Wow, that's a very challenging one. Kubera église zifise culture zitandukanye. Every church ifise culture itandukanye. Hari abandi turavuga genda mu ishure ugire theology, waheje theology, tukakutwara muri small groups ukaraba nyene urikora progressa, then after tukavuga none uyu muntu it's time agerageze ne wagire, kubera natwe waratuhaye opportunity yuko gahagari hari imbere. But of course si wewe wenyine wituma, hari umuntu avuga genda, kubera église the only way I can put it imeze nk'igisoda. Hariho ranking, hariho order, gucoya, and when you break that order ni wewe nyine uzana ingorane. Yesu urashokuga ndashaka podium, pastor akavuga okay yiyo, kubera n'ibintu bimwe musi ibintu byama ukisanga n'uwo ukorazana ingorane. Nibyo bituma utegeza kwica ubugufi ukemera abarongozi bawe. Of course kenshi kiraso kuba ukasanga muri église iwawe hariho mujene aravuga ubutumwa nyine yavuze ubutumwa hariya handi mu mashure ni arumva nyine ayumvamo akakubona we pasiteri mengura bigatoye nushoboye, but umuntu atahure ibintu bimwemo. You sit down under someone's feet until they say it's your opportunity. Now you are ready. So the system around, there has to be a system around to help you assist. Haruna abandi baragumuka akava okay niba my opportunity reka ndakubwire you will go
but ibibazo uzohura nabyo you'll have to come back because there is an order. Yes. Kandi hari ama testimony menshi cyane wibaza abantu zitwugumuka wagiye ukagumuka ushika ahantu ukaba stagnant, then the Holy Spirit will tell you subira hariya kwa papa wawe wavuye utunganya ibintu neza. So to avoid all those problems kandi iyo situation nayo ndavuze ku bapasteri bakuru nabo akenshi barasokuza akaba jealousy akavuga oya ngisinda kuha. So there are two situations. You either pray that God, you know, talks to the man. Imana wenyine yavugire uya pastor mukuru akumva nawe ari convicted akavuga uyu muntu namukiza hasi. But otherwise dead. Urashokurina n'imyaka 10 na yindi, but you're sowing obedience. Yes. Urashoka kuvuga ndarindiriye mwanya muremure, but when you're finally released you'll understand why God kept you waiting. So nje ndahanura abajene benshi ndavuga barindire yitwa ishure y'Imana. Iri shure riragoye, si benshi barijamo barishira, but because of the glamour that young people want to see, babonye pastor kanaka ingene abantu bamwakira ibibahiro bamuha, if you don't have clear motive nibyo bituma ibigumba muri wewe. But if you're to go to the spiritual order you have to wait. Okay, reka tuje muri Paulo ingene ya the way he interacted with God. Of course there was no one apart from Paul and Jesus, but God had to send someone else and say, my brother, go and confirm to that man mwire ninjewe nakutumi. So there had to be a confirmation. No kumuintroducing to the apostles byari bibazo kavuga uyu wapi nisho kumwemera, but the testimony could speak for itself until rimbatangwa kumwemera buke until he became part of the church. Pastor Makaka dafite akabazo. Bibiliya avuga ngo umuntu arongoye ishengera kwe kuba atari muto mu kwizera. Mbega ukiri muto atararongora murashaka kumuzeza igikorwa cyo kurongora ishengero? Mucyo mugirwa ko mutubwira ku bapfasoni nabo ko bavuga kwe ko bafise umugabo umwe, twatubona abadamu barongora ishengero. Mbega bo biremewe ko barongora ishengero ari abadamu? Hariho ibibazo bibiri ngaho. Ikibazo cyo kuba muto gakiza no kuba muto mu myaka ni ibintu bidasa. Kuba muto mu gakiza birumvikana yuko atamuntu yohora urushengero umuntu agikizwa cyangwa umuntu ariko yiga wishe urushengero ni fa kwa umuntu yabaciye muri formation. Ibyo Pastor Jeff karavuga yigishijwe yabaye tested, yaciye mu gutegurwa neza. Muri iki bihugu byacu cyane muri Afrika turafite ingorane y'abayoshua. Abayoshua bashaka kuja hariya ku musozi na Aroni na Uri aho kuja kugwana aho bambwiye ati wegenda ugwane hariya. Mwese afite ikibanza yatwandikira mutegurira. Ifoko abantu bamenye yuko jewe ndi kwishuri, naje nga kuri eglise pako ngira mvuge cyangwa ngo mpreshe cyangwa ngo ngiki, naje kwishuri ndiko ndategurwa. Mugato turafise bose n'ingorane y'abamose bashaka kwinjira mu gihugu cy'isezerano kandi byaheze. Badashaka gutanga, badashaka kurekura mutamana, bashaka kugumamo. Gasanga harabaye iyo fose yahabaye ico anse abayoshua bose baragiye kuko igihe cyo Yoshua cageze mugabo ntushaka kumuha, ushaka kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Gasanga abayoshua bavuze ati Imana none tugire igitigo ndagukeneye ngaha. Agaca asanga umuntu amaze imyaka. Ico kibazo kiriho kandi ni kibazo kiri sensitive even community. Ikibazo nico muri society, c'est pas ikibazo gusa cyo mu shengero. Abayoshua bafise ingorane yobwira basubirire canke babaha ivyo batwara baraha ikibazo. No atararongora aho baremerewe. Ico rero Imana nta namwe yanditse ivuga ati nta mujene cyangwa adashobora gutwara eglise ari umujene.
Timote yari umujene kandi bamuhaye ibango ryo gutwara batitse bose bajya bose n'abantu bari bafise amasengero batwara kuba umujene c'est pas ntibibujijwe kuba pasteur mugapana umuntu mushasha mugakiza ivyo nyene nivyo bya difference. Hanyuma yuko iyo passage biko ravuga yuko akwiye kuba umugabo w'umugore umwe benshi barashaka kuvuga yuko ngatiza kurongora mugabo bateza ko ari umugabo ntaba umugore interpretation ibyo abagore tuvuga hano il faut ko mumva ko ikavuga yuko il faut kugira integrité muri intuze yiwe mu gutunganya urugo rwiwe faut ko avanga umugore faut kugira abahabara faut byose baba créer ufite umugore umwe ntabandi tuzi hama aussi ico gihe yari gihe ca polygamy yari gihe baronka abagore benshi byari bibujijwe hanyuma rero gacasanga umuntu afite abagore nka batatu ugati Mshingana wowe kugira uje mu ibango ry'ubupastor cyangwa cyo bita évêque wowe ufo gutora yakora umugore umwe iyo passage nico yasigura muga yuko abari célibataire vyiza cyane ahubwo turakeneye abacélibataire benshi baze bakora ikoga c'Imana igirize irabakeneye bakiri bato bagifise inguvu igirize ishobore kuavanza ishobore gukora mugabo ni nkuko yayivuze hari umwanya wo gutegura hari umwanya wo gutegura je namaze 11 ans muri église bantegura na prêcheje rimwe dimanche mugari ngo ndapresha pendant la semaine mu masengesho ndapresha rimwe kandi naheje bibiliya nagize faculté ya théologie naheje ndi prêt passer agumanda gusa ndavuga ni pasteur akazana abashitsi nk'abakosora nane msigaye kwakosora vuga ivyo ariko arakishari je mpambiko ndakweli muga Imana yashaka kunyigisha napresheje rimwe muri église muga umunsi bandekura kansenge nije napresha gusa avuga ati garuka sur prêche sanga ari bariko barantuma gushika avuga ni cyo biraruhishana rero iyo préparation yakene mugo umuseribateri ashobora kurongora urushengero neza cyane iyo yateguwe neza hariho n'ikibazo Dieu que nous servons Imana dusenga dukorera ni Imana intergénérationnelle Imana y'urungano kurundi hari kenshi ruzubona umuntu avuye wowe urinde wowe ruwande uvuye ari nko batubaza ngo uro kwande wowe uvuye uro kwande warezwe nande waciye ku birenge vyande kasangana abantu bace ku birenge 10 shumva ko neza iyo preparation bitageze neza mugabo waragiba kugira amakosa hagende birabaho kasanga nibumva umuhamagaro wawe mugabo Imana yamitubaza Yoshua ambe ntuze David bagira bamuhe ahije gukubita Goliath tibe uje muhungu wande we so ninde ico rero kenshi cyakuba gifite ikibazo ngaha kasanga abantu ntibemeye kuba abana bashaka kuba pasteur bashaka kuba papa mugabo ntibaremera ntibanje kwemera kuba umwana banza wemera umwana wige ukure umenye ivyo bandi bamenye hama wica Imana yakongereje ko rero wumva neza kurusha kikoreremo mugabo utaraba umwana ntugiye kuzoshaka kuba umukire so nje naye ndashaka hariho nabandi of course nukuba umwana hariho n'aba papa babi Pastor Makaka yabivuze in a very diplomatic way nze ndashaka kubivuga wewe yagize diplomatic we yagize scenario ya Joshua na Moses okay reka tubigire turabe byabaye how did Moses end up Mara yavuze wewe byo byaheze reka ndiwe ndakutware wewe wenyine so I wanted to say if you're a young man, there are two things you can pray for. Kubera nawe if you don't listen as a father and there's a genuine call on a young man, God will have an account with you. You get what I mean? And you as a Joshua as well, if you don't follow the instruction of Moses, there's also a challenge on you. So twese, the father is under judgment, the son
are both under judgment. Yes. So it's you to be righteous and say, you know what, you be right on your side and be right on your side, because it's a very scary thing. It seems even right now I'm getting goosebumps. Kumenya ufise umuhamagaro but papa wawe yanze kukurekura, ukaba ngaho, you become frustrated, nyine ukaraba, kandi ni temptation itera ubwoba. Na uriya mutamba nawe ariko ayumvira, none ibi bintu ndabirekure, kuniho icyubahiro kiri, kuniho iki. So all of you are under scrutiny. Kandi ndazi no mu gihugu cyacu ngaha we don't have a lot of fathers. Tufise the orphan spirit. Of course nibaza Imana irikwera kosora, one generation corrects the other, but njewe my prayer is that we have fathers, fathers who are able to raise sons, not to kill sons. Fathers who are able to raise sons, not to kill sons. Who are happy to see them. Yes, progressively. But also comes back to the sons. When you're given an opportunity, how do you treat the opportunity? Because hari abandi barakwa opportunity ukebagira papa wawe, ukatabura kusuzugura papa wawe. So we also have to develop a culture of honor, honoring your forefathers and those that went before you, not a culture of dishonoring. So the father and the son are all under judgment. The fathers don't want to release, and the sons want to take over. So it has to be a balance of that. Jewe hari ijambo riri muri James adivuga, not so many of you should rush to be teachers, because you'll be put under judgment. Sure. Since whether people listen to that word, ego. So since kubera iki wihuta mu ibi bintu, kandi ijambo rirakubwira boss, ibi bintu wabinjiyemo nta kibazo, nawe diri yinjiye, but remember this thing, you'll be judged. Kandi hariho somewhere in I think it's the book of Philippians, where Paul says, some preach for selfish ambitions, some preach for money, some preach for envy, but at the end of the day, the gospel is being preached. So for me to sit down and judge you whether you are called or not called, I look at you, I'm like, mzee, tutakutanana pale. But nabo uvuga batahamagawe, bariko baravuga ubutumwa kandi abantu barakizwa. Nijo gituma Jesus aba disciples bagiye hanze bakasanga abantu bariko bavuga ubutumwa, akababaza, are they against us? Kavuga oya, they are not against us. Bakavuga ubutumwa bariko baravuga. So whether you're preaching it for selfish ambitions, whether Imana niwe mu mutima, turashobora turi ngaha mukibaza Pastor Jeff aravuga ubutumwa kubera arakunda Imana cyane, ukasanga motives ziwanje siko bimeze. Imana niwabona umutima. But ultimately, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. For me, when I read such scriptures, navuga boss, you shall be judged. Don't be rushed to be what? Teachers of the word. Iyo jambo lili navuga, boss ibi biro shaka kwinjira mukora bitahura. Nagira manze mvuge kuri ico kintu ariko baravuga. Ikintu nabonye surtout umujene Imana ikirahamagara, ikintu cya mbere kiza nuko benshi bashobora kubwira umuvyeyi wa cyangwa umu pastor bakamubwira, urumva Imana ikimpamagara muri ibi n'ibi. Ikintu cya mbere nabonye le pasteur bagira ashaka kubona kufise umuvuduko mwinshi, akaca kubwira par exemple banzu rindire gatoya. Par exemple nshatse kwivugira jewe personnellement, ntagenda bwiye pasteur nk'ikizwa ndabwira pasteur jewe urumva Imana ikirahamagara kuyikorera. Ico gihe sinari bwatahure exactement ivyo ari byo, mubona numva Imana ikirampamagarira kuyikorera, sinarinzi ko nzobandi pasteur cyangwa ibiki, mubona narinzi ko nzovuga ubutumwa. Ndambwira je nifuza kwigisha rya Bibiliya, niko namubwiye. Nibaze ko nawe mubwiye maze nka 1 année cyangwa 2 ans nk'ijijwe. Yambwiye ijambo ryambabaje, arambwira ngo ukitapruve. Hamambwiye ngo ukitapruve, iryo jambo ryarambabaje mu mutima. Hamacha ndamubwira pastor, numugumbwiye gutya je nzokorera Imana.
niko namubwiye je nzokorera Imana kandi uzoza kunshingira nako nkorera Imana nivyo nera nkinkina nkikizwa ifare basi ko anyaho yantambwira Jibril vyogenda ukunuku cyangwa akandondera umuntu yize ivyo vy'amateologie kugira ashobore kumisigurira nigeze nsigurira rero vyaragize blessure mu mutima wanje ico gihe nibaza yuko n'amadecision yafashe akurikira yari uko vuga ntari karatahura ivyo ndiko ndamubwira mengo haci yatangura kuba kumva mengo sishaka no kumwemera rikarangwanya mugabo haize imyaka myinshi none agiye gutahura ivyo yari karagira nivyo umwanya narabaye mu ntambara nawe kumva mengo ntashaka ko nkorera Imana peut-être ashobora kuba wewe sinzi exact ibyo ariko ariyumvira mugabo ico gihe vraiment byaramuhumerekeje hama ico gihe mvugije ko naravuye no muri église ndagenda mugabo ubu unye ndiko ndakorera Imana no haraje haraza abajana kamwe nshaka gukorera Imana mumbara mubwira rindira imazo wanze kwanza wige cyangwa ndakunda kubabwira tanga urukuru tutunga anye gukorera Imana si kuvuga ubutumwa gusa hama wige nyine ivyo uri kurabona ukoze Imana ariko barakora igihe kigeze Imana izoguhamagara rero nashatse kuvuga ubwa igihe ndabibwira mu pasteur nivyo arambwiye ko byarambabaje byatumye mba frustré ndavuga ntange n'indi example natangiye gukorera Imana pasteur ndamubwiye ndamubwiye je maze numva no vuga navuga gutuma mu bitaro vuga gutuma mu ibarabara datangura amaselule pasteur arabona umuvuduko ari nk'ari mwinshi acambwira Jibril hagarika amaselule yose hagarika vuga ubutumwa wicare ukurikira ivyo ndiko ndavuga gusa hama Imana izoguhagurutsa ndicara 4 ans imyaka 4 atakintu kimwe ndiko ndakora nakora ngaha navuga gusa ndavuga kuri televiziyo gusa iyo myaka 4 sinzi vuga na rimwe kuri televiziyo muri église niyo myaka ya mbere sinobesha ego yanje yaragiye hasi humilité je n'ubu ndashobora gukora ibintu byose ndashobora kugira sonorisation ndashobora gukubura kora ko iyo periode niyo periode yancishije bugufi narababaye sinobesha nkabona ariko abantu bigisha nkavuga uyu muntu binteka aravuga nibiki ndamurutse imyaka yakakitsa ivyo ariko aranavuga ntibira sanse mugabo vyaratumye nca bugufi rero naguma mbwira abantu ko yadukurikirana umuntu yoba Imana iriko irahamagara nivyo emera mu pastor ashaka kuba nawe ivyo ariko aravuga atari wari karabivuga ari Imana ikivugira muri we birivuga ngo ivyo dukora byose tubikore nk'abikorera Imana usanga pastor ko afise mpwemu yera siko ndavugira aba pastor mugabo ndiko ndavuga yuko hari inzira Imana iducishamwo mugabo ugasanga iyo nzira ni Imana ikira igucishamwo yaguje n'umupastor ari dur kugira ngo ibanze kwanza yice ubwibone yice ukumva ko ukomeye kumva ko ushoboye rero umuntu wese akaradukurikira no munsi umviriza nimba Imana ikira guhamagara nimba ari Imana ikira kujana nkuko pastor Jeff arabivuga si twese twakwiye kujugumira hageze ikintu cyo kuvuga ubutumwa bwiza kubera ko tuzobibazwa rero wemere wigishwe wemere ucishwe bugufi nkuko pastor Makaka avuga ko amaze imyaka 11 ari karategurwa naco bitwaye Yesu yamaze imyaka 30 yagiye gukora imyaka 3 gusa imyaka 3 yonyene kandi ministeri yiwe no musiratwe impacting no munsi rero naco bitwaye imyaka ushobora kumara uko rategurwa igikomeye ni gikorwa Imana izo gukoresha pastor baravuga yuko pastor abagore abana bavugishwa 4 kandi bakavuga ko mpumira sosokwa n'umubiri bose muri iki kintu cyo guhamagarwa mbega igitsina umuhamagaro afise icyo uhuriye ko n'igitsina cyane n'abakobwa barashobora kurongora ishengero reka nongere ko ucavuze Yesu yego nivyo yateguye 30 mugabo baradusigurira neza nyene karategurwa aduza bavuga ngo ya grandissait en stature et en sagesse ntiyari karicara gusa ngo arabe ariko arakura muri sagesse ariko arakura muri stature and wisdom ivyo bintu vraiment il faut ko
uriko urategurwa umenye ati James ntege nk'inka reka niki ikinga ntaco ndameteza reka niki umva uriko urakora mu media haje woza ngo yagiye kirakwereka mu media kugira umunsi nawe uzotangura ucongereza akantu donc c'est kwicara gusa muri eglise cyangwa uvuga ngo jewe ndashavuye ngo yase kumvuga ubutumwa ngo yase muri kino iga ntiwicaye gusa uraba iga wemere kwigishwa yivuze turafise ingorane y'abayoshua bashaka gutagwana kuri tere bashaka kuduga ku musozi bashaka kumera nka papa banza urindire hari ibikorwa byo hasi umunsi wo guterura amaboko ya papa nawe uzoduga yumviye ko Aroni yamanuka cyangwa yiro bakamanuka kugwana ama nuze akaduga yumva ingwano baca baperida ingwano hano rero bafeza peridi ibibazo muri eglise kubera atari karumva Imana muhamagariye ikibazo rero cyaba zina gore biko bahamagawe barahamagawe bashaka gukora igikorwa c'Imana bashaka kuba pasteur kuba apotre bashaka kuba prophetesse turabona prophetesse barahamagawe Imana ivuga ati nta mugore nta mugabo ari uwundi ibintu by'agakiza nta tsina gore nta tsina gabo tugize emission ngo tumve rero igituma Paulo yikaravuga ati bigende gucoye abagore mwe ntimusuye kuvuga mu rusengero tujya twicaye tukaraba culture context yari culture yari vraiment soumission yari soumission yari question ya soumission is a deep word. What is that? yo kavuga ngo soumettez-vous à vos maris. Ashobora nico cari kibazo ariko aravuga ati shaka umugore ntasubwa kubera aravuga ituma Adam Eva ari we yacumuye dusubiye muri ende dusubiye muri Eden dusubiye mu itanguriro donc ntiyari kibazo contextuel cyangwa ngo local twasubiye muri Eden ngo kubera ari Eva yacumuye wa mbere sivyo byanditse byo numva yeye abakuye muri contexte local kugira nagize muri Afrika ntizuvuye ngo ngahanya abagore bameze guca no yasubiye muri Eden ikibazo cy'umugore n'umugabo hari problème ya soumission hari problème ya compréhension ya soumission ya mbega nisumeta gute mbega soumission ivuga iki mbega tuko dukora iki muri église Yesu ngora ari soumise à son mari pas tous les hommes Imana yatanze mission yo gutwisumeta ku bagabo bose femme soumet-toi à ton mari umugabo wawe rero ico kibazo rero cari cabaye cinshi atavuga ati ubu rero shaka umugore iki mugabo ntibivuga yuko autorité ibaye transmise ibaye bayita gute délégation d'autorité iriho iri créé umugore adashobora kubizi ko nico kibazo cariho nico Paul karavuga yashaka kwishira ku gitsina je ndavuga nti ubise gitsina kubera iki ko Paul yatanze raison hari problème ya autorité umugore ateka respecta umugabo alors que Imana ni yavuga nivyo yavuze no kuva muri Ancien Testament nivyo yavuze kuva mu itanguriro donc gasanga ico kibazo Paulo akigarukanye ati subiramo rero yabaye délégation d'autorité iri créée nta kibazo yariyo délégation iri créée umugore avuye kuri naka ni wamo rungitse ibi nibi atanga raporo hajya ikabiri créée nkuko abandi bose biri créée nta kibazo Imana yamagaye bose mu rugo naho aca aguma yexerce autorité canke mu rugo acika umumama nk'abandi nkuko nakubari ari ikibazo ca soumission aho si muri eglise gusa abaje madame wanje turi muri business sibyo hariho niwe twara business je hariho departement noir mugani wari CEO mu nganda dufise je nawe nabigize ko ndi pasteur ko nafise umwanya mugani we twara iyo turi ku kazi niwa ntwara niwa ntwara avuze ati direction ni gucanye amayaragiye ngahanye twabidese yavyumvise yesho gukinako kugarariza aranyirukana kuko afisa amabanga yo gutwara uruganda neza abikoze nabi ntamwumvirije aranyirukana umwanya ikakora akazi kumu CEO muga dushise muhira yasumisa Imana musaba
arakura inkofero ya CEO ya akambara pote ya apote akambara inkofero y'umuzezwanzu umugore ariko yicisha bugufi imbere y'umugabo wiwe. Ivyo nye biri clair. Donc ushitse mu rugo mama pastor aposo umugabo wawe niba ari umutwe urugo rwanyu. Ico avuze nose tuza kucemera mutima ko submission kenshi barita ntibayitandukanya na obedience. Bashaka obedience umuntu utari sumi. Ukavyemera gusa ko mu gisoda atabishaka. Akavyemera gusa ko yani general yavuze. Mugabo atari sumi mutima iwe. Rero Imana ni kenshi yamiza kuraba. Yesu cyo mugore ari sumiza umugabo we. Ariko aremera gusa mugabo mutima avuga ati ujya mugore ujya mugabo ibaze ko atabwenge nzi. Iyo submission y'Imana niza kurondera kenshi n'ubwire hamagara yo umugore abe honore. Abe honore mu rugo iwe. Imana yamiza kuraba d'abord umutima wiwe. Ese ari sumi ku mugabo wiwe naho bifira. Rero ateza gukura inkofero ya pasteur hanyuma umugabo agira iyo titre. Iyo titre. Umugabo nawe ashitse muri eglise. Acika umwana w'Imana arongoye under the leadership. Exactly. Agasonera uburongozi Imana yatanze mu rusengero akabwubaha hanyuma kandi akanapuya umugore wiwe. Burya urukundo Imana idusaba tw'abagabo ngo urukundo ngo kuko Yesu yapfiriye yakuze eglise. That's a high calling, my dear friend. Urukundo rutuma ngo uravye mu musi kandi ariko arasoma ngo pour la sanctifier l'église. Yes. Ngo kugira ukura amaride ngo navyo byose ivyo byose ni wo mugabo uza kugerageza kwikuraho. Donc umugabo ataza guprotéger umugore wiwe kugira église ngo ibe glorieuse. Bize ngo ikayangana. Umva utiza gukora byose kugira umugore wawe amakosa arimo umufashe kuyakuramo. Amaride, amatashi nkuko Yesu yikira bikora mu rusengero. Donc église umana yoza église nyose église gicafu. Uri kirakora. Rero nk'umugabo ukunda umugore wawe ari umupasiteri kiraza kuza bango jewe ngo bijye bintu nemeye. Aho kumukunda ngo umukavering umufuke umutahure umweleve urikora mu ikraza nawe reba ipfira urukundo rwaje niba ari Imana yadusabye. Rero umugabo muri role yo nk'umugabo ategereza gufasha. Kandi ibyo byose ni muri domaine zose, si muri eglise gusa. Muri domaine ku kazi, byarimwo mukurera abana, biteza gukunda umugore nkuko Yesu yakunze. Pastor Jeff. Yes. Ndashaka mube sincere. Nimube nk'aba bavyeyi bavuga ngo je kwishuri nabo wa mbere. Muga mutubwire by'ukuri. Mwakoreye Imana mukiri bato. Ndashaka mutubwire. Tego mwahuye nayo. Mutararongora. Ko hari abavuga bati narongora ishengero ntararongora. Abakobwa baraza kambwira ati Imana yampaye indoto nyere kumbera umugabo. Hari amatatasiyo be nayo rero dushaka ko mutubwira umuntu atarubaka iyo arongoye ishengero imitegeko nayo. You know, you should be very careful when you say Jeff, be sincere, because I may mention names here. If someone says, go ahead. Of course, you know what? People, they see pastors as superstars. Babona abapastori nk'aba eho batagwa mu ntege nke canke batageragezwa. Donc dushaka rero mumere nk'abantu. I think for me, personally, for you to elevate yourself to such a high extent that you're not touchable, that is a wrong perspective. Kandi niwe kugira mu superstar ukigira nk'umuntu atari kwiyisi. You're elevating. They say the higher the monkey goes, the more it exposes its back. So, of course, as a human, first of all, you're a human. The body that's why the Bible says that be ye transformed by the renewing of your mind every day. So meaning it's a daily process. Kandi ndashaka, I also want to put it across. Temptations y'umuntu ari single, no muntu ari mariye, no muntu nico kimwe. It's the same struggle. Ari single, temptation. Of course, abakobwa baba bari benshi ministeri ngende ukatufise ministeri njari mujene. Na office abakobwa benshi bashigikira ibikorwa n'umenye motive y'abantu.
ko murakorana ibikorwa, they are available, usanga abandi bariko barakora banga potential husband. Of course ugenda discovering umwe ukavuga ibikorwa kuwashizemo ingufu nyinshi n'ibiki ukabona nyine nyine arikaraza ukabona yakararonera ibindi bintu. But also you have to be smart. What do I mean by smart by the Holy Spirit? Is having older people around you. Jewe muri eglise I was blessed. Nanifise abashinga naye elders bakuri hagufi bakosora mugendana. Nikindi ahantu napanga, I used to rent amazu intentionally naba mu apartment. Sikuvuga sinari nifise amahera yo kukoteya wenyine inzu wenyine, but in my mind I said, you know what, I need to go mu mazu ari apartment. Where umuntu yinjire umuntu arabona uyu yinjiye uyu yasohose. So that was one of my mechanism. Niki nagiye muri landlord ngasanga nk'umupapa n'umumama bambera ababyeyi mwiyo izo inzu. So iyo yari strategy imwe. Ya kabiri n'abana n'abajene b'abahungu kenshi usanga ndatembera Yesu abakobwa baraza batufise abahungu, usanga ni n'abajene nk'abamura ko turasanga ubugari ko turagira gucoya. Iyo that is one way of protecting. Of course ibi ni ibintu bigaragara, hariho n'ibindi kuri telefone, hariho ama message abantu bakurundikira, you can either entertain it or block it. So utafise iyo accountability, wabonye accountability mfise ama mechanism y'abashinga naye y'abajama n'umuhira. Nushaka ku meeting umuntu ukavuga reka tu meeting hanze hariya turabe ingene tusho kuyaga, but of course haba hariho abantu bafise intentions z'iwabo n'abantu bakuze, mama bakuze bafise intentions z'iwabo, kubera arazi mwagize ikintu nta kintu uzovuga uri pastor nawe ni mu the temptations are there. Kandi ndashaka ndabisubiremo, Pastor Makaka, Pastor Jibriel, na wewe, the same temptations actually is the same temptation the young man feels. What I love about Galatians 5:22, yavuze ku the fruit of the spirit, haraka jambo kariye hariya, self control. Self control. Wora sho kuburi mariye office access ku bintu binshi, arasho gufata indege wagiye kuvuga ubutumwa utajine na madam. So it's not only for the single pastors, but it's also for a married man, a single woman, or a single. The temptation is everywhere. So icho ndashaka ndakikubwire, temptation was there every day. Uvuga ati jewe kubera ndanubatse oya ndatsinze, ni wewe kwimenya ukavuga oya cange oh yes. And accountability. Muhire njewe n'aba n'abajene babiri, hariho mujama twabaye kenshi na office abamujene babiri cange batatu muzi wanje baba muhiri wanje yego n'umukozi. So ni standby. Kandi you know every year if uyaheje ishure kazana n'ubundi n'amazina ndayavuga abantu twarabanye bakaza, haza umuntu kavuga wewe Gerard nuve nga guma ngaho uyu muntu yaje, wewe Kelvin nuve nga hariho mula uyu munsi muje wacu turabeka movie. Accountability. Cyangwa warose no mu fiance ukababwira abajene muje ngaho mwambonye ngiye hanana uriya muntu tuko turaraba nyene bianse naho kazabaze walinipiga poto tuendelee huyo tumemwacha ariko byaba biri mu muco. Wamimipiga poto bakasanga mbabaye mu cyumba cyo wanje ya pastor byageze gute kavuga boss bianse aro ndayimo nitwa poto cyara n'abana basirwa Imana yavuze ni wewe ha boss wacha kudaganya Imana yavuze ni wewe na wowe uradraga ngabandi. In fact show umbaze warose guto mugore ibyo nico kibazo kigoye kubera uri pastor none how do you come utangure kudraga? So there are either two things, avuge wewe waguye atakukunda akavuga pastor na wowe uradraga
You see how complicated that is? So utegeza nyine kuraba uyu muntu asho kutahura uze kamubwira ndakunze na akari machuwa kutahura ndi muntu nanye ndakunda. But most of the times usanga umuntu atari spiritually mature akakubwira pastor cyangwa abandi bakavuga je baba pastor shinshaka. Nabonye abagisinza abagore baba pastor basagute abagabo ko abenshi bavuga mama pastor njewe mboya. So the question is, the temptation is for all of us. Married, single, unmarried, your daily struggle. As a man, you'll always struggle with 3 things. 1, your ego. Someone will stretch your ego. 2, the gold. You'll be tempted to steal so that you can provide for your family. The 3rd G is the girls. You know, there's a man I know where was the solution. Arachiraho sunglasses. Ararabisa maso arikaratwara imotoka nimubone mbo arikararaba. Yabonye akastomi. But you see man, focus. What's Tommy? Stomi n'umukobwa. Amustomi n'umukobwa mwiza. You're the OG. Abajene babitaho. So temptation is everywhere. Whether you're a pastor, whether you're not a pastor, kariya kajambo self control. Kandi utabifashe neza biri affect ministry yawe. Amaskandal. Muri rake mu Burundi na newspapers. Twebwe njewe ndwa mu Buganda. Bararondera story bakayirondera no kutega bakagutega. Story sohoke muri newspaper. So you have to be careful. Jibril, narasomye mu ndirimbo za Salomo igice cya 3 bavuga ngo umutwe wawe usize amavuta atamirana cyane. Urico gituma inkumi zi Yerusalemu zigukunda. Byumvikana ko amavuta arafise somehow yatira. Kuntu yatira. Shaka nawe umbwire muri personal experience. Kuntu wakoreye Imana igatangura kwerekana ko ingabire amavuta akazamuka. Mbega byarashika nawe iyo mitego ukayihura nayo? Cyane gose. Sinoja ngahombeje ngo iyo mitego nta nagize. Je kenshi ndatomora mvuze ibintu. Ndavyibuka umunsi umwe wana nkuko ekara bivuga Pastor Jeff urashobora kurondera umuntu kamukunda tukamubwira je nifuza je kenshi nabandi direct namubwira je nifuza ko tubana ndagukunda mugabo sinshaka ibintu bitinda. Are you ready? Uko rero vyarashirwa asanga umuntu aranyankiye ambwira nta mwanya bikunda ndumani yaragera. Rero muri uwo mwanya nicaye nimereye gutya hanye ntihabura abandi banyandikira bazima nayandikira ambwiye je ndagukunda nshaka tubana. N'abandi bambwira akanyandikira ambwira ko ashaka kunsoma. Nkamwandikira nkamubwira je ndi pastor ariko uravuga nibiki. Akambwira ngo dusohokane nkamwankira. Urumva nkuko yariko arabivuga niyo kugira control mu buzima bw'iwawe, kumenya yuko Imana yaguhamagaye umukozi wayo nawe utubura umukozi w'Imana. Uko tuvuga ngo umukozi w'Imana ni kwemera kubaho ubuzima buri pure, ubuzima bwejejwe nivyo duhamagarirwa, sino kuba tante, sino ko umuntu akwaboda akakubahuka. Satani ntatinya ngo uri pastor, ntatinya ngo uvuye muri 40 jours. Umvirizo ushaka kuva muri 40 jours. Je ndabashingira nayo ikintu kimwe. Ari umuntu umwe icyo gihe nari je nabana n'abagabo frère banje. Hama nari muri chambre ndiko ndasenga. Hama barazambira umukobwa aje kurondera. Nambwira nabandindire meze gusenga. Ndaguma mu cyumba exprès. Ndasenga nk'amasaha 3. Arandindira. Hama gushika naho abagrafe baza mu cyumba hari umuntu karakurondera. Ndabigira exprès kubera ko nari nabonye ko ari tentation. Uwo muntu nari kanondera neza. Ashaka kuntega. N'umuntu yashobora kumbwira live kuunya ko ashaka ko tujyamana. Je naca mpungira mu cyumba kwisengera. Naragumyeyo. Gushika naho baza kunkura. Uzuye amavuta. Ndagenda ndasohoka ndamubwira ubiriza.
jewe ibi ndi kuramproposa ntibikunda, akambwira wewe uzoba umugabo wanje, akambwira jewe umugabo wawe ibikunda. Kubera ko umva yigira ashobora kwibaza ngo umva umuntu ari biragoye gusigura, mugabo umuntu ashobora kwibaza yuko udafise ama principe, udafise siko nabisigura, cyo gasanga n'umuntu akijijwe, mugabo wewe nimba haba iki rero, nkuko bariko barabivuga, iyo self control ku maîtrise de soi, ukimetrize ukavuga no, inzira si wanje, imvugo si wanje, izi message sinkwiye kuzandika, iya pere sinkwiye kuyitaba, uyu muntu nuwo kubloka, uyu muntu umva utashizeho ayo mamure, ayo mabareme imbere yawe, ushobora kwisanga waguye. Kana amatwi asumira ngo batangura bakubwira ngo ushaka kundera, ashobora kuza akubwira ko kundera, mbere umuvyeyi, ugasanga wewe uzanye izo mpuhwe z'igipasitori, kumbe undi nawe yaje ari bingira, ashaka kukurya neza. Rero pastor, hariyo inkuru ushaka ko uce dufasha utangemo impanuro. Umusore arongoye ishengero, mugabo atararongora, yaranyituye naje entretien du pasteur Gordon, arambwira ati jewe ufise ikibazo, haje umumama w'amafaranga muri eglise, arambwira ati uheranya ngahe, ati mperanya amezi 2, turaza muhira nzo yaguhe. Mungu acaja kwa wa mama kuko yamufata nk'umumama, imwe Jeff baravuga, agenda ko umama afise umugabo ari hanze. Wa mama tiyo karibu umukozi w'Imana, ega uri umwana wanje, we nta na hamwe wimiriwe, ya mahera nagushira ajanye mu cumba agenda uco yabona. Wa musore yagiye mu cumba, wa mugore agenda akenyurura igitenge, ati burya ntuva ngaha tutajyamanye akamasho, kandi ukavuga afyo nca mvuze induru. Wa musore acajyamana n'uwo mugore, aca tora 500,000 en échange. Rero ivyo bintu bireze, si umwe si babiri maze ko byumvana, shaka mutanga impanuro ku muntu nk'uyu, kuko biratera cyane urugwaruka rufise amashengero, usanga ataburyo bafise, ugasanga umuntu araje ngo numugisha, ngo ufise urufi, ngo rumpa amafaranga, gwasha ngo hari n'abatanga umuduga, umumama akabwira ati tora umuduga wanje ndawukenera gake, uburanyonga, mugabo afise icaviza, muhanura iki abantu nk'abo? Amena. Jewe nakijijwe nani kumwe n'umukopine wanje, mba sinakuriye muri eglise, hanyuma uwo mukopine yacise umugore wanje, ubu nubatse 25 uwo mwaka. Nuvuga yuko ndazi imikenyero yo mwisi, ama nabonye n'imikenyero yo muri eglise. Ico nasanze bahuza bose, abo mwisi n'abindani n'ababesha, barabesha. Abapasiteri muko mvuga abakobwa ngumenga abakobwa nibo bariko nibo bateye ingorane muri eglise, abahungu barakoze ibara. Abapasiteri twisubireko, ibara ryaraguye muri igisagara, mu bihugu hose, amaskandale, birateye isoni. Rero kenshi ni manque ya structure, ukungene eglise iri organize. Iyo kenshi umupasiteri aguye nko yajahiye kurondera amahera, iyo ni structure itabaho. Amahera azanwa muri eglise, bayazwe ngo kuyarondera kwa amahera bazana muri eglise, wowe yarindire. Hama kandi naho nyene uheranye, wowe ni uheranye, ni eglise iherana, bavyo ni eglise iherana, wewe si umutwaro ni ku mutwe wawe. Shiraho structure werekane yuko nawe uri mu batanga umuhamagaro wa eglise, nibyo vision ni personnel, mugabo vision ya compris communautaire, ni bose bayishira mu baza kuyakomplisa muja hamwe. Imana yaguhamagaye mugaye yagusabye ati korana n'abandi. Rero structure kujaho kujya kavuga ama frontier canke ama mur, use gushiraho ikintu nkuko Jeff karavuga
gituma yuko amatantasiyo yose asanga ari amanire. Ntushobora kwijana mu modoka n'umugore umukobwa atari umugore wawe. Je nibibara barabizi kuri eglise. Sinanga lift ata muntu ari nyuma. Simvuwa yaje ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi ntafise umugabo ikitsina gabo nanje. Kuko suvuga ngo njogwa. Ntinya yuko n'ubundi umuntu azombona hari yavuga ati pastor kumwe nakadada haje. Sindaguyokaje. Urashama ama barriere, urashama ama frontiere, urashiraho yuko abantu bakwizera. Bavuga ati ujyanye naho gira gute ntaza kugwa. Ntashobora kugwa. Je muri eglise nta mukobwa aza kuri eglise ata rendez-vous yanditse. Secrétaire yamaze kuyiplanifier. Ndavuga ati pastor yabonana na isa gushika isa. Kandi sinibigena ndabigira en dehors ya eglise iyo atari umuntu kuri eglise. Iyo umuntu ari kuri eglise ni kuri eglise. Kandi hamari abantu jana abantu 230 n'amadolari ndera misozi hamwe hari abantu. Iyo uko akominduro yambaye impuzu bien sûr wajaye mu cyumba ushaka. C'est normal ko nawo bishaka. Ntitubishe ku bagore. Oya. It's all round. Washaka kurira. Umugabo hari umugabo batuma muhera akabosanga umugore ari wenyine agacuvuga atanu ni sawa. Ntabone yuko ibintu bikomeye. Oya, twese turabizi. Umugabo abari muri chasse nuko gusa ataba yaronka iyo kazi ibonetse aca yigira nagu yangwishije akugwishije wari yaguye kera wari waraguye kandi yeye kujya kenshi tanta sitangura mu mutwe rero kwanza kubloka rocker ukavuga ati umutima wanjye ndawurinze uko yavuze ati ntiwantetenera relation muri WhatsApp akurungikira amafoto akugira ibintu hama ngo bibandanye Nubo yuko nawe urimwo watanguye asikiye gusa ko haba action sino yaba byatanguye rero ko nahanura abajene sibiza abajene gusa n'abapasi twese shiraho systeme ya balize yo kubloka ibintu nk'ibyo byose ntibibe ibyo byose ntibingire yego jewe nk'ubu nyene novuga imbere ya televiziyo yuko jewe ntarigera ndenga ibigo kuva 25 ans n'umwe na madame heko ko naragwanye ingwano ko nakuze mu rugo basambana nakuze muri societe basambana nakuze mu bantu tuvuga ngo ujya mwana wanaka naye ko ndabona ko bisambura ingo baganije ibintu nkabibandanyamo ndiza sida ndiza ingwara ibintu bose bazi mugaye utagwanye utagize iyo ngwano yo kugwanira urugo rwawe vyemera uve mu pastoral hamuje gusambana kuko mu pasteur ategeza kuba un homme irreprochable inyanka mugayo umuntu bavuga ati ujyanye nahoza n'abagore batatu arabacamo hagati arengana n'inyanka mugayo yuko werekana inguvu nke twese turabizo dufite inguvu nke mugabo werekana ko ufite inguvu nke uriko atira ivyo bintu vya byose nukwerekana ko ari abahungi iruhande yawe protocol hari umupasiteri avuga ati je ndihirabiye jewe nzi muganzana na bane abo bane ndabirihira ndabirihira nta rande bushobora kuronga ku hoteli yiwe eglise itariho kura itazi nindaza screen takuciye bugufi reka nakwire iyo nayo even if now there is another one urashobora kuba ufise aba bahungu bane but when they also are homosexuals you see what I mean so it's you knowing who your God is and what you've been called for because ainda sho no kuhenda mbufisi ndaze n'abajene batanu kumbe bose they were homosexuals you get what I mean so this thing is beyond just the blockages you have to understand who you're serving and ultimately the fear of the Lord and say it's not that you're not capable it's not that the opportunity has not presented itself but because you know there is something I will that will go away from me if I participate this. But I also want to speak to others. If you have found yourself waguye, haruhu kugwa and staying muchaha. You know the two differences? Haruhu munavuga naronse umuntu financier. Ukinyumira ukabandanya turabona telefoni nshasha tukabona imodoka nshasha you live in sin instead of saying you know what no I did that once I will not allow that to happen and how do you do that
kusanga abandi baje ukaba none mu manure nga bakakuhanura bakakubwira you know what to do and not to stay in that kind of temptation. The temptation will always be there. But can I add on that? Yes. Uri umuhungu wande yana kivuze tugitanga uvahe so ninde yego wacu yuko jewe ushobora kuza ukambara ko waguye ntagira ikiba nuko so wari fake none gute wogira ikosa hama wavuga ati nacu bandaje yego gafukiye yego nubwo yuko turafise ingorane y'aba fathers turayifise muri igihugu no mu bihugu byinshi turafise ingorane ya fathers urabira kuri inde ujya mugabo yagenze gute mu rugo yuhameze gute ugakura ubunda ingene ari karatunganya ministry ingene karatunganya urushinga ukabona yuko ujya mu nyaratinya icaha ya mugabo eba ukamurabirako iyo wagize umufathers mwiza umufada mwiza usa kenshi uri kurakopi niyo mavuta ya gutransfer hama rero gacugendera mu ntuze ziwe kenshi rero usanga agize ikosa agacarondera umujama wiwe atebana nakuye naye aho nyene niho ari kosa kuko urumva nta accountability afise ku muntu amuruta ku muntu ashobora kumususpenda ku muntu ashobora kumubwira ati wewe yagize icara ahubwo ati ntuzusubire umara imbere y'igirize akamuhana ishoye ntakiriho nta discipline iri mu bapasiteri nta discipline mu bakozi b'Imana menga abapasiteri batinya ndamubabaza ndamutakaza kandi uwo muntu hakumufata aho nuko uramutakaza utabigize gucoye aho rero niyo ko vraiment twokora ukarondera basa nato bari umuntu yakuzanye mugakiza mugabe umuntu umumentor wawe umuntu uja kubwira ati bana je ndafise ibibazo bimeze gucaye hama gashobora kubwira ati icara nzofata igirize cyane ndarungitse umuntu akora na igirize kabimenya ati uyu muntu yaguye kandi kubera kenshi aravuga ubutumwa ahagaze imbere y'abantu iyo accountability tegeza kuba imbere y'aba bantu arongoye but narabonye abantu bashaka kubinyegeza muri experience y'uwanje wabinyegeze gucoya ukora ico umuntu but wabonye abantu bavayo ukawire eglise byagenze gute byagiye gute usanga uyu muntu araba delivered akaba nyine umukozi nyine iriya covering y'eglise yamuhaye akaba umuntu akomeye but kenshi umuntu yinyegeza akangana accountability akava muri eglise. It's like he has surrendered himself to the hands of the devil. So iyo system y'ukwihana iki kintu cy'aba fathers, it's good you talk about it as a Burundian. Sinashaka kwivuga za Uganda mzovuga ngo ndikonda judginga igihugu cyacu but biri hose kandi nje kenshi ndababaza kubera iki urondera hospital, why do you look for a good hospital? Urabaza doctor nindi yigiki wewe wibaze wagiye muri hospital kasanga uri bagiye kugira operation kakubira urabona ibi bintu je sindara I didn't study ibi bintu reka ndakubage urashobora kubiyemera kubera kimwe n'abantu nibumvira cyane kugira research kuri eglise bagiyemo mu pasteur bagiyemo uri kwandi what are the belief system background ni imeze gucoya because that is a spiritual hospital. And the Bible says the anointing overflows from the head. Kakajambo niba shaka kumva neza amafuta ava ku mutwe amanuka none where have you gone to be submissive to? Kenshi abantu ni babiri hari eglise nziza hari abantu benshi baratamba neza bararirimba neza ni sawa but there's more than that. See what kind of order he comes from so that you can be submissive to that order. Turangiza rero ikiganiro nakabazo k'umunota umwe twumvise ko uwo muntu atararongora ashobora kurongora ishengero ugaba arashobora no guhezagira ubugeni. Je nibaza ko ashobora kubuhezagira nkuko bari babivuze n'abandi nuko uwo muntu by'ukuri yaraciye muri mu gutegurwa mu kwigishwa akaba afise naho abarizwa akaba ari umuntu w'intagamugayo. Je nibaza ko atakibuza ko yo hezagira ubugeni no gutanga impanuro advice nibaza yuko birakunda kubera ko avec experience nk'ubujewe Pasteur Makakani
ari umuvyeyi wanje ndamwigirako aremeye kunshira imbere ngo nshoboye kurongora nk'ishengero. Par exemple afite amayigize menshi ndagenda atanguye mu yandi majambo. Paulo yavuze ngo ivyo mwanyumvanye aba ari byo muzobwira abandi. Mu yandi majambo nimba hari ivyo namwumvanye agira turiko turaganira ariko arankansaringa amajambo yambwiye kuvyerekeye ingo ndiko ndategurwa ivyo nzoja gukora hariya bivanga rero na experience y'abantu banda narafashije mba narakiriye nibaza ko byoroshe ko umuntu ashobora gufasha abantu. Ufite imisegonda 33 yo kuvuga akabanga. I think chambere na mbere nuko ico bugufi. The Bible says that if you think you're still standing, watch out. For those of you who still standing, it's that constant fear of the Lord. Akakajambo nakasubiyemo cyane, the fear of the Lord, the reverence of the Lord. Kwica bugufi kumenya nawe uri vulnerable nk'abandi bantu. Kandi si abapastori gusa. Twese rusanzwe. Ikindi kintu to have mentors. Abantu bakuvugisha ukuri. Boss wambaye guca subirayo hindure biriya bimajambo wavuze si sawa. Iyo accountability irafasha cyane, si accountability kw'Imana gusa but n'abantu bakuri hagafi. Kandi njewe ufise accountability above and below. Ubungurikira nuba naba in that Mula yambonye, I have to be accountable to him. Wavuze nakubuye naronse girlfriend nabwira Mula wambonye ahantu niko ndanyikawa n'umuntu iki niki kiriko kiragene. Accountability kandi si accountability only sexually, money wise, integrity. You know we want to put it holistically. You may not be sexually tempted but you may be tempted in other things. Urabesha uriya madeni y'abantu hariho ibintu bitandukanye birashoboka. Nushaka kuriha, having a deni is not one thing, but nushaka no kuriha urakwepa abantu. You see what I mean? God and to his people. Amen. Yeah. Pastor, nakaye kabanga muhishura kabashoboje kuzigama mukaguma mwijejwe muri iyo myaka yose. Uvuga ibintu nka bitatu. Cyambere nuko namenye umuhamagaro. Yuko umuhamagaro ufise ugoye, ari umuhamagaro uzoba public, ari umuhamagaro uzoba testé, ari umuhamagaro nzotegereza kuvyaza umusaruro ku Mana. Donc neza kwa model, yari responsibility ndayizi. Hambye karavuga yuko narabiye ku bandi, narabiye kuri papa, narabiye kuri abo tukorana, naravya byo baguyemo, narabonye nivyo bari ko barakora kugira biresiste. Muri Yakobo igice ca 4 murongo w'indwi bavuga ngo mugamburukira Imana. Mugamburukira Imana. Ico ni ikintu ca mbere cyo gukora. Kumva ko Imana iko ari ikintu uyigamburukira. Ko ibizi neza wewe urinde yaguhamagariye iki. Iyo uri muri obeissance rero wa mu mission yo kuragamburukira Imana. Hariho n'imitego shitani zigasanga uri mu bugombe bw'Imana ikirakora. Hama muga muri iyo murongo barongera ko ngo resiste. Resiste au diable. Mumugwanye. Mumugwanye. Ngo nabadusha duhunga. Yo kugwanya rero hari Imana yavuga ati fanya kazi. Uko pare fanya kazi. Resistance ni aro front. Aro front ari wamanuze madige utaza gukora. Ara utajyama. Hariho gusenga, hariho kuraba yuko biraca uruhande yawe, hariho resistance pa ikintu guma ngaho uraba. None ikintu tuza gukora ukabona ati yari yaciye hajya reka haga naho ngenda hakorera. Donc resistance ni lifestyle. Ni vraiment ubuzima bwa misi yose, ni kumenya aho utaja, ibyo utavuga, ibyo udakora, aho mutajana, hari amarorasi nakufye, hariho amayigize ntakijamo, ko naho amayigize nayo usanga hari ubusambanyi. Hagati ya Yesu yisubira. Nawe ndumva kuvuga utuma sinjaje. Kasanga ivyo bintu ifo ku resistance. System resistance ni kintu umuntu wese a develop. Ukarabira no kubandi.
hanyuma iki naco no kwizera Imana. Imana iradukunda. Imana ari deliverance iguha vraiment wari waguye wahejeje. Gashi wahejeje ikazona irakuderive. Yego yakoze ikuntu paf. Agakobwa kari kaje kafise ama intention kagwaye. Canke bagatwaye muri Canada. Alleluia. Amen. Gasanga Imana yafise kungera ibikora kuko irazi umutima wawe. Umutima wawe uri clean. Amen. Hama ikagufasha. Yego ntituko dukora ikorwa cacu, ikorwa c'Imana. Kwizera Imana yuko vraiment he is under control, byose irabizi, fikora camira bizi kandi ifise inguvu simbaraga ziruta iz'abantu. Yashobora gufasha. Uhamagaye Imana mana ntabara. Iragutabara. Ndashaka ndakwibuse akantu kamwe. Urabona Daudi temptation yamusanze he? Yavuye ku rugamba. Yavuye kuri focus. So kenshi wagiye amaso kava ku muhamagaro niho usanga ibibazo. So ikintu cya mbere njewe ndavuga, the Bible says that pray all times, all kinds of prayers. So amasengesho is one way of there's a word I want to look for, of solidifying yourself in the things of God, whereby you will not live according to the flesh but you live according to the Spirit. So the more you tally before God, the more those desires are pulled out. You know, some people say they pray, but they actually don't pray. But the time you spend with God, again, with all those desires to avoid them temptation. Temptation will always be there every day, but staying focused to the big goal. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. The fear of the Lord. The fear of the Lord. Jewe ikintu nibaza ko cyama kinzinga sema ngo cyaranziga n'ubu kiracanzigama ni ikintu cyari shize hasi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abagenzi babi bicingeso nziza. Haya kenshi abantu mugendana kenshi usanga barakwinfluence, so tutaba influence barakwinfluence. Rero ije ikintu niga kandi nama niga iminsi yose ndatora abagenzi tuvugana ibintu vyo abagenzi dusengeranira, abagenzi dushobora kuba mfise intege nkamubwira meze kunuku tubisengere. Cyane cyane igira kabiri ni kuwe umugenzi w'Imana. Plus wegera Imana irera wisanga uri kusa nayo, wisanga ukwera kwayo kuko kura affect, wisanga udashobora kuja ntugenda wirongoye, ugenda urogwa n'Imana. Birivuga ngo barongwa n'amwe mu Imana nibo bana b'Imana. Le plus uba mu bwiza bw'Imana, plus ubana n'Imana ni usanga Imana ikira kurongora. Rero sinovuga ngo ndashoboye kwirinda ko dushobozwa nayo inkomezi. Rero inkomezi zose ndabizi ko ndazikura imbere y'Imana. Rero umuntu ubona ukonsera mu konsera ko yiga kuba hafi y'Imana, hama amere nka David avuga ngo nabise ijambo rya umutima wanje nawe wewe gucumurako. Ijambo ry'Imana riratwigisha, rikaduhanura, rikadukosora. Ndakunda kubwira abantu babwira ngo Yesu agiragenda avuze ngo gihe ngo nzobana gukira ngo mwe mu Imana avuga ngo umwemu ngo azobibutsa amajambo yanje. Rero hari gihe umuntu ashika muri tentation, hama mu mutima wiwe Imana ikamurika itara ry'ijambo ryayo, ikakwibutsa yuko ibintu kuragenderamo sivyo, wori umugororotsi, wori umwana w'Imana, iyi nzira kuragenderamo siyo. Rero je novuga no gusenga no kurimbura ku ijambo ry'Imana, hamukitega ko mwe mu Imana kurongora. Ngaha turangije ikiganiro cyacu. Turabashimiye mwebwe mwese mafasha akanya ko kudukurikira. Twumvise byinshi, twahanuwe kandi ndazi yuko mafashijwe. Twumvise yuko icambere ni kugira umuntu akorera, agukuru gutura, akwereka inzira ukwiye gufata, akwereka umungu uhuma n'udahuma. Icya kabiri ni kuba umuntu asenga, ukagira maîtrise de soi, hacacama camwe mu yera, kugira ngo ivyo byose bikurinde, hama ukagira icitegerezo ciza kubagukurira mugakiza. Reka dushimire abatumire bacu ku kanya baduhaye, twizera ko n'ikindi gihe nitwatuma ko muzotwitaba. Turabashimiye mwebwe namwe mwashoboye gufata akanya mukadukurikira. Twizera yuko tuzobandanya ikiganiro tuvyifatemo gute. Hano tukirangije cuno munsi, ariko turafise n'ibindi byinshi tuzogenda tubashikiriza. Mubandanye mukurikira televiziyo Heritage. Murakoze.